So je ndabizi ndi silence te yuko Fernando dufate nka unyibukije gatonye nka 2015 ndazi ntiyari bwa tangure kuririmba ngo ibintu ngo babimenye sana wapi. So je nanye nahere nanye ko ya 2014 gusa nyene sene bwa bikore nyene ngo nje muri ma studio nyene ndirimbe ariko narabikora sana kabisa. Wow. Ya na Melanini Boy nawe ko ari uko gusa nawe naho yatanguye imbere mugabo ndabizi mu nyuma basi je muje nije na muntu novuga yuko natanguye imbere naho je byase kabisa. Ya jera badabuje bataravuma je ndabazi. Ya je kabisa kubwanje ndiko ndaraba bivanye n'ubushobozi je niyumvamwo n'inguvu nkoresha. Imba nkwiye kuba noronka promotion kuko ibintu nkora ndabikunda kandi ndabishiramo inguvu nyinshi cyane. So iyo rero mbuze promotion banumva mbabaye sana kweri nkumbumenga nyene ndacitse intege kabisa ariko nabantu bangahe wituye bakakwankira. Ya ni benshi sana novuga ico gituma navuze ati Mr Vibe ndagushimiye sana kuba bampaye ikiganiro kabisa. Nukuvuga abantu batanshigikiye burya si jeje nyene hariho nabandi barira ngaha hanze n'ingorane ahubwo rero je gusa nyene rashatse nyene kubivuga bavyumve n'umuntu yoba afise ako kageso agahebe kuko vraiment umuntu urareka kumushigikira no munsi ejo gasanga huye nabandi hirya ejo muhurira mwisite mwese mukata mumeze fresh so novuga nti iyo rero ufashije umuntu bari ibintu byiza cyane kuko umuntu yo muhuye yaratembera waramufashije bari ibintu byiza sana nyine araguha respect kabisa. Ya Fernando no kuvuga ngo uza gusanga nyene bigaruka hahandi nyene nawe naho namutanguriye na afise byinshi yahasorinzemwo ndumva nyene nanje nobandanya kuko nawe arashinga intaka avuga ati je nanje ibintu byarangoye ukunuku bigenda ukunuku so mba numva nyene nanje ndiko ndaca mu bibazo nk'ibyo menga ndiko ndiga mba numva ko nanje vuba ngiye kuronka certificate kabisa y'ibi bintu natanguye kera uzubaze na daba zo kubwira Fernando na Melanini ntibari bwabone studio muze dutambe dushimko biri kose icupa kurindi wakarose ntiwisondeke nibarugutunga tuzoba turatunga ivy'Imana yanditse nawe uzopfata birose. Amen, 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 amen. Yes. Amen. Amen. Hello bakunzi ba Gatech TV, uyu ni Mr Vibe. Ni muri studio ya Gatech twakiriye impano shasha. Impano yari isanzwe ihari ariko ku bakunzi ba Gatech ni impano shasha. N'umurundi ubona ariko abikora neza cyane, n'umurundi ariko abizamwo neza cyane, n'umurundi agiye kwidondora nkuko mubona araberewe cyane gose. Jere ibintu yenda bibonye sindabihora. Pro karibuni sana. Ya Mr Vibe asante sana nashukuru Mungu meze neza ndagushimiye cyane kuba wantumiye muri ya Gatech TV. Ya witwa gute? Ya nitwa Nastar Kebji ndumuririmbyi w'umurundi avuga Igitega hariya mu Giheta ubu tuvuye yari commune kera ya Giheta mugabo ubu mvuka muri commune Gitega. Wow. Amen. Amen. Endelea basi. Banyitwa Nasta mwana wo mu misozi Chendo murasta omnara ya Gitega. Narakoze itasha uzubaze bose barabizi mu buzima ndi master nta kibi ntabonye. No hit song, no promo, no power play, no money, no job, no management. Nta mufasha jendi papa nki mama, no manager ndabifashwa n'umukama. Ukiraho Okay. ino ndirimbo waravuzemwe amajambo akomeye cyane. Abantu bari mu runganwe rwawe, abantu bariko bararuka nkawe, barumva message watanze. No manager, no money, nokwa
wafatiye kuki kugira ubivuga ivyo vyose? Ya je nararavye nakoze umuziki guhera kera sana kweri namaze iminsi itari mike nkora umuziki rero narabonye ukuntu vyagiye biranka ndaraba ukuntu mpiga promotion nkabura bakayinyima kwanza Mr Vibe ndagushimiye sana kuba wanyemereye ukame ikiganiro ngaha kuko mfise benshi nituye kabisa baranyankira nubwo ntobavuga amazina ariko ndabizi barahari so ikintu rero nabonye novuga ati iyo ndirimbo naririmbye mu ntumbero yo gutera intege ugwaruka ruri inyuma y'uwanje kuko byaramaze gushikaho bataragera naho uvuga ngo ni hatoyi bobo ntibarahagera ya bariho kabisa aho ngeze n'ubu nabo bahipfuza byase nabo kuno bahashika gusa mugana nyirake nanje kurenga ngaha nshike ahandi hantu. Nyibutse izina ryawe? Ya nitwa Nastar KebG. Nastar, ya iyo ugeze ngaho hari haho wavuye hari naho ugomba gushika tugomba tumanze tumenye Nastar ninde atarashika ngaha mu gisagara ca Bujumbura yavutse he wamaze kuhavuga mbega mu buzima bwawe ukiri mutoyi umuziki iwawe wari umeze gute? Ya ikintu novuga umuziki vraiment nawukunze kuva kera kabisa kuva kera so je ahantu nakuriye nta bantu b'abacuraranzi ba cyane bahari ariko hariho umutama twakunda guteramana umutama aritwa Razaro kweri ari umutama kubitiningi takubita umuduri kweri nanje kumva nabikunze sana so gira ngo nobwabwo namanukanya ko karanda ebana canza ndabiranda gatanda ngaha mu gisagara kweri sanga ni sanga mbege ndirimbo yari mu mudeho w'amapiano ya uya n'umudeho w'amapiano ariko uri mix ukuntu nama okay ati rero hari umutama yakwenspiye ucuvuga ati ngomba fate umwuga wo kuririmba. Ya kabisa arahari kabisa umutama bitwa Razaro yarakubitiningi n'umutima kabisa nubu aracariho oya mutama yarigiriye kweri habwe imana yarayisigiye. Oh my goodness ya ko hashana yes Nastar yarize okay Nastar mu bisanzwe aracabandanya kuko mbona umenga amashure ntahera ni hatari cyadavyumva ya tukiri no muri Vibe wavuze ati no promotion no management ariko kenshi abantu barashobora kuvuga ati umuntu acaruka kutagira promotion ivyo vyari ibintu vyumvikana none wiwa ntivyumvikana kuba utaronka abantu bagupromoting. Ya je kabisa kubwanje ndiko ndaraba bivanye n'ubushobozi je niyumvamwo n'inguvu nkoresha imba nkwiye kuba noronka promotion kuko ibintu nkora ndabikunda kandi ndabishiramo inguvu nyinshi cyane so iyo rero mbuze promotion banumva mbabaye sana kweri nkumbumenga nyene ndacitse intege kabisa ariko nabantu bangahe wituye bakakwankira? Ni benshi sana novuga ico gituma navuze ati Mr Vibe ndagushimiye sana kuba bampaye ikiganiro kabisa. Niki wobwira boss wa Yagatech? Ya ikintu nobwira boss wa Yagatech novuga ati mutama yubahwe cyane kuba yarazanye ivyuma nk'ibi bikaze uzana TV nk'imeze fresh so nanje mba numva nyene kumenga nyene ibintu yazanye nanje birafise ico biriko biramfasha kandi bizofasha n'abari nyuma sana so ico kintu novuga rero Imani muhezagire sana. Wow. Ya tuendelee basi kweli ni song wumva yuko imeze neza kandi felicitation bariko barayiraba bro. Merci sana. Rero abashaka kuyiraba kuri YouTube YouTube yitwa gute? Okay YouTube yiwanje nitwa Nastar KebG nukuvuga Nastar hari ukuntu rebe kunda kubacanga keshi bariko barandika kuko narabonye umenga fashe nkandika Nastar nyene bisanzwe nabonye umenga haca hazamo ibindi bintu so mu kwandika Nastar wandika N A H hama star gacurenza ko KebG niho utera umbona direct kubera ikiryo zina bro. So ikintu nabonye nari nagerageje nyene kwitwa Nastar ko nyene mu kirundi ko bavyumva ariko nagiye gusanga umenga cha mbona ibindi bintu gatuma ugiye kundondera tandonka byihuse ariko wanditse ko mvuze ucitera umbona direct ariko umuntu aritwa izina bivanye nka jewe nitwa Mr Vibe kubera urana kuvugishika ntiwigeze ugira imbeho kweli kabisa Vibe nawe ukubera iki watoye Nastar? Okay Nastar nukuvuga ubwa mbere nkitangura umuziki sinari nitwa nkuko je narigeze kwitwa Frotop nditwa Star Singer so uburena mani rero akaze hanyuma ubu rero nace nitwa Nastar so ikintu rero novuga ati izina Nastar aho yavuye je mu bisanzwe amazina nishwe n'abavyeyi wanje nitwa Nahishakiye Thierry so naravuze ati rero
kubera igihe kimwe negeze kuduga nyene nyumbani mera arambwira ati none amazina nakwise wayahinduye yose kweli ati nifoko basi uraba ugashiramwo basi natiye nyene amazina nakwise akagumaho so naciye mvuga ati reka mfate nahishakiye ndari nengure ngere na hamachene ngera ko star nyene nk'umustar ni nahe ya ni nahe kabisa bro ya take 5 uranyemeje asante sara kabisa na star Yeah. uzati Jesse ngomba guhemukira umuvyeyi ego kabisa ico kintu yarakimbariye ati ifoko witwa amazina n'izina nakwiswe ayishiramwe nanje naramwumviye kandi ahari hose amashimeshi cyane izina urarifashe uratanguye isong ya uhereye ku song mbega izina ryayo nirihe iryo song yawe ya inshasha yitwa ndarindiriye ariko n'ubwa mbere hari izindi before nyene nakoze za akaboregwe za bumve za Georgina za Nice so ni nyinshi ariko iyi ndarindiriye niyo novuga yuko ikirishashe kandi ijanye n'ibihe vraiment abagomba gushigikira uno musore mugende mugire subscribe kuri Nasta ya kandi jewe narayibonye ni indirimbo ikoze bivanye n'uburyo bwawe warabikoze neza bro ya kabisa bavuga ati akarezo k'imeneke yagaho gahambije naye ndibaza hajya narishe kweli mani ko haje ariko tugomba tugaruke kuri bano bantu wagiye kwitura ntibashobore kugufasha bamwe muri bo bakwishuriye okay no kuvuga ngo turafise benshi bagiye baraduha ama programme atabaho tukanata n'umwanya wanashima ugasanga tufise uvuze atabaho gute waragenda canke bikagenda okay no kuvuga yaratubwira ati uraza nkuno munsi nkagenda umujama akaguma kwereka nyene ko ari busy sana ugasanga nyene wafashe bisi wateye irege uvuye ahantu nyene mbari ugata bikarangira nyene ico mwabwiye ataca kwerakoze bikambya sana kweri ariko nibaza yuko ubundi ko ndaraba ndabona kumenga ibintu biriko biraza kuko nkawe wanyakiriye neza ntiwanangoye eba kwanza Imana guhezagire sana kabisa ibi byose tubikesha abakunzi bacu kuko nabo baradutera intege iyo dushize ko ikiganiro bakakiraba bakanatanga na commentaire biradutera intege kumva twoshigikira impano ndundi yes wewe uragiye kwitura aba promoters abantu batandukanye ntarinze kudondagura kujya bavuze mu ndirimbo yawe birageze aho bikudundubira uranabiririmba ingingo yo kuririmba abantu batagushigikiye wayikuye kuki no kuvuga abantu batanshigikiye burya si jeje nyene hariho nabandi barira gaha hanze n'ingorane ahubwo rero je gusa nyene rashatse nyene kubivuga bavyumve n'umuntu yoba afise ako kageso agahebe kuko vraiment umuntu urareka kumushigikira uno munsi ejo gasanga huye nabandi igihe ejo muhurira mwisite mwese mukata mumeze fresh so novuga nti iyo rero ufashije umuntu bari ibintu byiza cyane kuko umuntu yo muhuye yarateye imbere waramufashije bari ibintu byiza sana wenyine araguha respect kabisa hariho nabagusavye amafaranga rero bariho byo beshi bago hariho nabayajya abantu ugasanga nyene muravuga ati je nagafantu kakajya kweri mani wiyumvise gute umuntu ashobora gufata amafaranga yawe kayatwara ntagire icyo gufasha ikintu rero novuga burya iyo uri mu professionnel bisaba kwamizako uhure n'abaguhemukira uhure n'abakugirira neza bisaba wamizeko so ikintu rero novuga narababaye birahera n'ubu ndabandanya gukora kandi sinzohagarara banka bemera ntuzogira iki bana sinzohagarara nzoguma nkora no kuvuga uriteguye ama commentaire mabi nameza je nco gituma keshi niyo ndiko ndaraba dufate ku mbuga ziwanje umuntu yanditse commentaire mbi je ndayiraba gusa nkirenganya kandi nta n'ikintu na kimwe je nkorako kabisa gusa nyene arashobora kwandika commentaire ukabona kumenga yagomvye gushiramo akantu ko gutuka ariko mu gukumva yuko harimo akantu nyene k'impanuro karimo ariko ndayirabye nkasanga uri kurano kasi ntiwanamanuye basi nyene mvuga ati iyo ni igumire ngaho kandi ntari bikabisa Kebji ni Kebji 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 urakoze indirimbo ushiramwo amwe mu mazina y'ibihangange gakubite ko twumva Jendi mutama mwuyu muziki w'Uburundi cyo nabuze ni kimwe byarase ko no baselebre natanguye kera uzubaze na daba zo kubwira Fernando na Meranini ntibari bwabone studio
muze dutambe dushima uko biri kose icupa kurindi wakarose ntiwisondeke ntibari ugutunga tuzoba turatunga ivy'Imana yanditse ntawe uzopfata birose nanjye ndarindiriye ndazi bizocamwo ukwizera niko nshira imbere gukora cyane ingoma ndabatamwo bikundwe ntibikundwe nizera umuremyi ame kweli kabisa ame 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 yes 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 ame 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 bakozi ba Yagatech murumva yuko ari impano idasanzwe twakiriye hano muri studio za Yagatech TV. Ni impano iri kuva Igitega, ni impano iduze mu gihe dufise na nyene cubahiro ariko ashigikira impano z'abarundi avuga ngo aho muri hose serura impano zanyu, babacinyiza batabancinyiza serura impano zanyu. Ndagushigikiye cyane bro. Asante sana ndagushimiye cyane kabisa. Fernando. Uvuze ko wamutanze muri studio. Wahexaje. Oya sinegeze kabisa dusigurire. Ndiko mvuga ibintu by'ukuri. So je ndabizi ndi silence yuko Fernando dufate nka unyibukije gatonye. Nka 2015 ndazi ntiyari bwa tangure kuririmba ngo ibintu ngo babimenye sana. Wapi. So je nanye nanye ko ya 2014 gusa nyene sene bwabikore nyene ngo nje muri ma studio nyene ndirimbe ariko narabikora sana kabisa. Wow. Melanini boy nawe. Na Melanini boy nawe ko ari uko gusa nawe naho yatanguye imbere mugabo ndabizi mu nyuma basi je mujeni je novuga yuko natanguye imbere naho je byase kabisa. Abo bose barabaciye imbere. Je ba Double J bataravuma je ndabazi. Double J ariko umuvuga nkuko umengo murazinanye gute? Okay. Double J no kuvuga Double J no kuvuga ngo ntituzinanye cyane kuri isaha canke kuri imisi. Ariko Double J ndamuzi kabisa kera nyene mu za 2016 gutyo. Kari hari bwa Double J tuzi Double J. Je nzotera imbere kabisa byanka bikunde kweri. Je nzotera imbere. Reka tuje kuri Fernando. Fernando naho wumva yuko hariho ko wamutanguriye. Nike kintu umwigira ko Fernando? Fernando no kuvuga ngo uza gusanga nyene bigaruka hahandi nyene. Nawe naho namutanguriye na afise byinshi yahasorinzemwo novuga nti ndumva nyene nanje no bandanya kuko nawe arashinga intaka avuga ati je nanje ibintu byarangoye uku bigenda uku so mba numva nyene nanje ndiko naca mu bibazo nk'ibyo menga ndiko ndiga mba numva ko nanje vuba ngiye kuronka certificate kabisa y'ibi bintu. Wow. None byagenze gute ushobora gutangura umwuga imbere ya Fernando ariko bakakurusha hit? Wibaza ko biva kuki? Ikintu rero novuga hari umugani abasokuru baciye ngo burya ngo inkono ngo ihira igihe. Inkono ntuyihutisha kandi ibintu by'Imana ntibyihuta. Ibintu by'Imana bigenda bukebuke. Wihuse bavuga ati bijya abarambiwe batashe. Yes. So je nanje rero mu bantu bazorambirwa nanje sindimwo. Nibaza ko nanje nzoba mu barambije. Bro, big up sana bro. Asante sana kabisa. Nayo majambo uhora nayo akubrasinga usanga agomba guguca intege abakubwira amajambo bakubwira gute? Okay, nukuvuga ngo nk'ikintu je basi novuga ati ikintu kwera ukimbare ndumubenga kiranci intege. Hari igihe nko dufate usohora indirimbo kumva bariko barayiponda katakubari ati ikintu cabuzemwo niki. So je mbashaka umuntu avuge ayiponde yongera mbari ati ikintu cabuzemwo ukwiye kongereza ngaha mugore kuri ayiponda utanyere ikintu cabuzemwo. So mba numva nyene umengo ranci intege ariko nyene ni muwo mwanya nyene haciye umwanya mutonyi biba byamaze kwibagirwa kabisa. Mwe ni majambo umuntu aponde ariko atange na comment y'ukuntu wo bikora. Neza cyane kabisa. Ariko abantu ntibeze kumwe bro. Ndabizi kabisa ndabizi. Kwihangana. Yes, urasohoye indirimbo ya mbere, urasohoye ya kabiri, mbega nizihe umaze gukorera video? Okay, indirimbo novuga yuko maze gukorera video iri official. Novuga ko hari izindi nazo nazigenda zikoranye na ma video lyrics, ya ma visuals nyene asanzwe tu.
Ya. Ufise indirimbo zingahe zose? Ubu tuvugana kuri YouTube hariko indirimbo 6. Standard kabisa. Uritegura kubandanya uduha igishasi? Kweri jewe kabisa nakubariye nukuvuga ngo jewe uyu muziki nzokora basha mpaka naho nzoba narahongotse amenyo mpaka jewe mvumye menyekanye kabisa nanye natanguye gukora ku noti y'umuziki kabisa. Niye vision iwa office? Uvuze rero vision ndaza kugaruka mu muziki canke mu bundi buzima busanzwe? Mu muziki cane cane. Okay, je mu muziki nanje ndakenera nanje kuzorya nanje kwizo dollar kabisa ngende hanze nkora ibiteramo nuriri iyo ndege numva bavuga zica mu birere nanje ngende mu birere kabisa. Ico nico kintu ca mbere basi dufate urashobora kugira vision ya hafi. Nina mara gushika kugo rugero nzogira ibindi birenze ivyo mugabo ubu tuvugana ndakenera nanje kuzorya nanje kwidollar kabisa bivuye mu muziki. Ya uteza imbere na wa muvyeyi neza cyane kuko umva rya dollar n'iryaboneka mere hari ambwiye ati iri zina ati rifo yuko wishiramwe n'igi wanje numva zoba ryanteye umugisha irifo ko nanje ninge nanye nkamuhezagira kabisa. Ya okay, jewe ico usiguye cyane cyane kuronka amafaranga kirakomeye neza cyane ariko cyane cyane no guteza imbere abandi neza cyane kabisa. Ivyo navyo horo vyiyumvirako. Okay, nkaho rero guteza imbere abandi rusanga bigoye navyo rero sasa. Wibuke ko naje naguhamagaye neza cyane aho rero nico nyene ndiko ndavuga burya iyo ni project ndende cyane. So nibaza yuko nanje n'Imana niyampezagira kuko nanje ndafise umutima w'urukundo nubwo nanje rimwe rimwe bagenda barangirira ishari n'inzigo ariko hariho nabandi bagenda barambresinga nka wewe. So nibaza ko nanje vraiment sinzotera imbere mburu uwo mfasha kabisa nibaza yuko nzobikora nanje kabisa. Bro ndakwemerera ko ngiye kugusabira nabandi bamenyesha amakuru nkanje. Asante sana uzobukoze gose kabisa kuko biragoye sana kweri ku kintu kijanye na promo kweri birampanga sana kabisa. Ijambo rya nyuma ku bakunzi bawe kugira tuje kurangiza. Okay, ijambo novuga ku bakunzi banje novuga ati cyane mpere nko ku bakunzi ba Yaga. Novuga ati Imana bahezagire mubandanye muja ku mbuga zanje mu supporting izina mwaryumvise ni na star indirimbo shasha mpinwa gusohora yitwa ndarindiriye. So numva no bashimira sana sana sana. Nkanagushimira kandi nawe. Nkanashimira n'abafana biwanje nkanashimira n'abafana b'umuziki ndundi muri rusange. Yes. Ijambo rya nyuma kuri abo bantu badapromotinga badafasha abandi. Ijambo rya mano babarira novuga ati bahinduke niyo titre y'igitabo no kwandika mu ivyo bintu. Bahinduke tu. Bahinduke.